uyu wa 18 Ruheshi umwaka wa 2022 musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeon Butoyi yazindutse kwifadikanya n'abenegihugu bo ku mutumba Gatunguru Karama mu bikorwa vyo gutarura ikiraro gifatanya umutumba n'ibarabara ya 15 rigabura komine Mutimbuzi na komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikorwa bikaba vyari bijanye kandi no gusanza igaraviye aho iryo barabara ryagiye ribomoka kubera inkukura ivuye ku mazi y'imvura. Tutega amatwi musitanteri Butoyi aramutswa ikomine ya Mutimbuzi. Ubwo twaramutse dukora uno munsi igikorwa cyo gukora iri barabara kuko mubona inkukura yari yararyononye itako ikiraro kiri kuri aka barabara cyari carasambutse ibarabara ntiryari rigihita. Rero twahisemo gukora aha hantu mu rwego rw'amakomine abiri nk'umugambi dusangiye, komine ya Mutimbuzi n'ikomine ya Ntahangwa mu cyo bita projet d'intercommunalité. Rero twashize hamwe uburyo turakoresha impome zari zaratwawe n'inkukura yaratwaye ivu rya mu barabara, urabona ko twahashitse ivu. Rero turamutse rero dusanzaza irivu turahava no mu kanya dushirako rero ibi biraro aya madare tukaba tuyashirako kugira ngo ikiraro nicamara gukomera uruja n'uruza rero rw'abantu n'imiduga uzoce rubandanya. Musitanteri Butoyi asaba abenegihugu kubungabunga iryo barabara agatera n'akamo ubuyobozi bujejwe ivy'amabarabara kuzobashigikira. Ku benegihugu basanzwe baba ku nkengera z'uyu muserege twobasaba yuko bawubungabunga bakabarabara kugira ngo ryame riri nyabagendwa, ntibaze barindira yuko ibintu vyononekara rwose, baze nabo basanura ivyo bashoboye. Twebwe twakoze aho dushobora, mugabo twese tugize leta, ivyari ibikorwa vya leta, ariko aho tutazoshobora naho dusaba mu buyobozi bujejwe gutunganya amabarabara n'imiserege ko nabo bazica babandanirizaho aho twananiwe. Kaje Simon arongoye umutumba wa Gatunguru Karama aramenyesha akarusho ico kiraro kizozana ku benegihugu kuri uwo mutumba, atibagiwe no gutera akamo leta ko yofasha mu vyo badashoboye. Ubu abenegihugu bo ngaho ku mutumba Gatunguru Karama bagiye kuruhuka kwa kenshi kugira binjire ngaho ku mutumba, bafite urugendo rurerure bakazunguruka hariya ruguru. Muga ubu ko iri kiraro tugikoze uno munsi kigiye gufasha abanyagihugu benshi ngaho ku mutumba wa Gatunguru Karama. Twosaba abadukurira ko bodufasha n'iri barabara bakarikoresha tukaronka laterite yo gusuka. Murabona ko amabuye yose ari hejuru bivanye n'imvura nyinshi imaze igihe igwa. Akandi karusho tubona muri barabara, iyo leta idufashije ibarabara bagashamo n'ikaburimbo, bizodufasha abanyagihugu tukaronka n'amabisi afasha abantu ngene bashobora gushika muri ville. Ubu kugira turonge amabisi abenegihugu ku mutumba turongo ya Gatunguru Karama bava mu Gatunguru kugira barafate bisi impaka bashike mu Kamenge.